ivyo mutari muzi ku bigwanisho ruhonyanganda kwisi. Uburusiya ni gihugu kiza imbere ku bigwanisho ruhonyanganda, bukaba bufise ibigwanisho vyo kugwana n'ivyo kwikingira, vyaba ibiteregwa mu kirere, mu mazi canke ku musozi. Hamwe n'igihugu ca Amerika nivyo bihugu vya mbere biza imbere kuri ivyo bigwanisho ruhonyanganda. Moscow ikaba ifise ububiko bunini kwisi, hafi ibigwanisho ibihumbi 6,255. Nayo Amerika iza inyuma ku bigwanisho hafi ibihumbi 5,550. Ivyo bihugu bibiri gusa nivyo bikwiza ibice 90% vy'ibigwanisho ruhonyanganda kwisi. Kuva aho Putin asabiye abasirikare gutegura ivyo bigwanisho, haravugwa ko ibirenga 1,600 ari vyo bimaze gutegurwa kuraswa umwanya n'umwanya vyoba nkenegwa. Muri vyo harimwo kimwe gikaze RS-28 cyataziriwe Satani wa kabiri na OTAN. Akaba ari kibombe gishobora gutegwa kiri mu Burusiya kikagenda ikirere kingana ibirometero 10,000. Kimwe gusa bivugwa ko gishobora kurimbura ahantu hangana n'Ubufaransa. Hakaba hari ubwoba ko ivyo bigwanisho ruhonyanganda bishobora guhabwa ibindi bihugu biriko bifasha Uburusiya nka Bielorusi. Giherutse kwemera biciye mu nama nshingamateka k'ivyo bigwanisho bishobora gukoreshwa ku butaka bwaco. Ujejwe imigenderanire mu muryango wa Buraya abona ko ari akaga gakomeye mu gihe Bielorusi yohabwa ivyo bigwanisho. Mu gihe Putin aherutse gutangariza amahanga ko ivyo bigwanisho vyotegurwa, benshi babibona nk'umukenyuro wa Putin akoresha mu kwihaniza uwo wese yohirahira akivanga muri iyo ntambara, nk'uko yabikoze igihe yigarurira intara ya Crimea.